Ndaguhaye ikaze muri kino kiganiro kandi ndagushimiye ku mwanya ufashe. Ndanashimiye n'Imana nayo nyene iguhaye kubaho kandi nanje yanshoboje kuganira kuri ano majambo. Ndi Sheikh niyo nizigiye. Niza nyigisho itara ndiko ndavuga ku buzima bw'umwigisho wa Kristo, ndi mu ntango aho ndiko mvuga ku bintu biranga Imana dukwiye kumenya, nofata nk'umushinge w'ubuzima wa Kristo, kuko kumenya Imana bifite ukuntu bidufasha kumenya natwe ingene twifata. Hariho inyifato ziranga umuntu azi Imana, hakaba n'inyifato ziranga utazi Imana, kandi burya ubuzima tubaho buvana n'ivyo twemera, bivana n'ivyo tuzi. Iyo rero hariho ibintu tutazi ku Mana, biraheza bikagira ingaruka ku buzima tubaho nk'abakristo. Naravuze ku Mana y'inyabuntu, ariko kandi ikaba n'Imana y'ubutungane, nerekana ico bisigura n'ingene dukwiye kuvyerekana nimba vy'ukuri tuvyemera ko ari ukuri mu buzima bwacu bwa misi yose. Muri kano kanya ngiye kuvuga ku Mana rurema, ariko cane cane mvuga ku mwana w'umuntu nk'umuntu yaremanywe agashusho k'Imana, umuntu nk'ikiremwa kirimwo ishusho y'Imana. Iryo jambo ni jambo rimenyerewe cane, turaribona mu itanguriro igice ca mbere 2:6 gushika 2:7, aho Imana yavuga ngo reka rero tureme umuntu tumureme mu ishusho yacu, aganze ivyaremwe vyose, ngo mazireme umuntu ari uburyo bubiri, umugabo n'umugore, mu ishusho yayo niho yamuremye. Iryo jambo ndazi ko abantu basoma Bibiliya barizi. Ugeze imbere gato ugasoma mu itanguriro igice c'9 umurongo wa 6, haraza irindi jambo rivuga ngo nihagira umuntu asesa amaraso y'uwundi muntu, nawe nyene ayiwe azaseswe, ngo kuko umuntu namuremye mu ishusho yanje. Iri jambo rivuga ko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana rifise insiguro zibiri nyamukuru. Insiguro ya mbere risigura yuko umuntu afise ibanga ryo kugaragaza Imana kw'isi, yarajejwe ibanga ryo kugaragaza Imana kw'isi. Hari ukuntu dukwiye kubaho mu buryo butuma ibiranga Imana itaboneka bimwe bimwe ibishoboka bigaragarira mu buzima bwacu bwa misi yose. Nimba bavuze ngo iki kintu kirimo ishusho ya naka, umuntu akiravye akwiye kukibonamwo ibiranga uwo naka. Iyo ni insiguro ya mbere. Insiguro ya kabiri ni insiguro ivuga ngo umuntu arafise agateka ndemanwa twese dukwiriye kubahiriza tutaravye igihagararo ciwe. Kubera aka gashusho Imana yagashize mu bantu bose, nta bwoko yagahaye hanyuma ngo ikime ubundi bwoko. Nta bantu bafise urukoba kanaka bahawe agashusho k'Imana bonyene ngo bafise urukoba rusukundi bakimwe. Burya n'ivy'amadini washaka, harya n'abatizera Imana agashusho kayo kabarimwo, ico gusa badafise n'agakiza nyene, kandi ico si ikintu gito, ariko nabo nyene turakwiye kubahiriza ubuzima bwabo. Iyi nsiguro ya kabiri nzoyivuga ko mu kiganiro gikurikira. Muri kino kiganiro ngiye kuvuga kuri insiguro ya mbere. Kuba Imana yaturemye mu ishusho yayo birasigura ko hariho responsabilité dufise, hariho ivyo twiteze ko bigaragaza uko imeze, kugira ngo umuntu atubonye abone bimwe mu biranga Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ko Imana itaboneka kuko ari mpwemu, ariko ko bimwe mu biyiranga, kamere kayo, ibiyiranga vy'agaciro, le qualité, uretse ko atana amadefo, nta bintu biranga bibi Imana ifise, ngo birabonekera mu vyo yaremye. Usomye mu Baroma igice ca mbere umurongo wa 2, iryo jambo rirahari ryerekana yuko n'abatumvise agakiza ngo nta citwazo bafise, kuko ama attribut y'Imana, ibiranga Imana, ngo biraboneka neza cane iyo umuntu yihweje ivyo yaremye. Iki ni kimwe bita uguhishura ko muri rusangi, la révélation générale. Imana yarihishuye ikoresheje ivyo yaremye. Iyo tuvyitegereje neza turabona mu ubwenge. Nta muntu w'ikijuju yorema ibi bintu tubona. Imana ni inyabwenge. Turabona mu ububasha, hariho ibintu biremereye binini vyagutse birengeye n'ubushobozi bw'abantu. Mbere urabona nka ririya zuba ryibereye hariya, abahinga bavuga ko ari umuriro wa muri kurarurumba imyaka yose, murabe imyaka rihamaze. Ico kintu uwo muntu yoshobora gufata ikintu nka kirya kakirema, mwumva afise ububasha nyabaki. Ivyaremwe biratwereka ububasha bw'Imana, biratwereka urutonde ibintu Imana yaremye
birafise urutonde bigenderako, ugasanga urwo rutonde rurimo n'ubwenge buhanitse cyane. Mu majambo make, Imana yarihishuye mu vyo yaremye. Uwuzi kuraba neza ivyo Imana yaremye arabonamwo bimwe mu biyiranga. Ariko igeze ku muntu hoho yarashizemwo akandi kantu kubera ari we wenyene yaremwe mu ishusho yayo. Uravye ubushobozi mvabwonko umuntu afise, naho benshi batabukoresha, usanga dukoresha buke cyane, uza gusanga mu vy'ukuri ukuntu Imana yaremye umuntu birakwereka ko Imana n'igitangaza. Ubwonko bw'umuntu burarenze, naho abahinga bamaze ibinjana n'ibinjana bagerageza kubwiga, gushika n'ubu baratora ibintu bagatangara. Umwana w'umuntu arafise ukuntu ashobora kugiranira ubucuti n'abandi bantu, nk'uko n'Imana igiranira ubucuti n'abantu. Irema bishasha, vya bintu vyo gukoresha ubwenge ukiyumvira ikintu kitahari, umaze kuciyumvira ukagikora, mu nyuma kikabaho, la créativité, l'innovation. Ivyo bintu vyose biri mu biranga Imana, kandi uravye n'umwana w'umuntu nawe nyene ivyo bintu biramuranga. Rero ukuntu Imana yaturemye, iyo twaba twatekana tukiga neza ingene tumeze, hariho ibintu vyodufashije gutahura neza Imana mu bisata bimwe bimwe vya kamere kayo. None rero hari ibiranga Imana bitaranga ikindi kintu na kimwe. Iyo ndiko ndavuga ngo twebwe turi hano kugira ngo tugaragaze Imana, ntibisigura yuko dushoboye kugaragaza Imana muri vyose. Hariho ibintu biranga Imana gusa, ata kindi kintu na kimwe, ata muntu numwe tuzofa tubonye ko ivyo bintu. Nk'akarorero, kwamaho, kubitagira intango ntigira iherezo. Ivyo nta muntu numwe yoshobora kuvyerekana. Nta muntu numwe vyobako. Twese turavuka hanyuma tugapfa. Kumenya vyose, twebwe ico dushoboye no kugira ubumenyi ku rugezo kanaka. Mugabo bimwe vyo kumenya vyose twebwe ntavyo dushoboye, kubera ahantu hose icarimwe. Ivyo bishoboka ku Mana gusa, ku mwana w'umuntu ntibikunda. Iyo uri ngaha ntushobora kuba na hariya, uba ahantu hamwe, kandi kugira ngo uba handi ubanza kuva hamwe waruri. Ariko Imana si uko imeze. Mugabo rero hariho n'ibindi biranga Imana na twebwe bituranga canke bikwiye kuturanga. Ari naho rero hari rya jambo rivuga ngo kuba dufise agashusho k'Imana muri twebwe bisigura ko mu kuntu tubaho dukwiye kuba abantu berekana ico Imana iri ku rugezo nyene bashoboye. Ntidushobora kuranga Imana 100% twoba tubaye nkayo. Ariko hariho ibintu biyiranga bikwiye kugaragara mu buzima bwacu bwa misi yose ku rugezo dushoboye, ariko kandi naho ari urugezo ruto, rukaba urugezo rushobora gufasha umuntu atazi Imana kubona, aravye ku gashusho katurimwo, bikamuha iciyumviro ku Mana. Hariho ibintu 12 nashaka kuvuga ko biranga Imana, kandi Imana yiteze ko natwe bituranga. Ndagusaba ngo mukumviriza bino bintu urabe ku ruhande rwawe, mbega nibihe bikuranga wewe, kuko aka gashusho ntiyakadushizemwo ngo bigarukiraho gusa, yakadushizemo kugira ngo mu kubaho kwacu bigaragare vy'ukuri ko turimo agashusho k'Imana. Mwibuke ko Imana itaboneka. Iyo tuvuze agashusho kayo, si ukuntu usa mu buryo bw'ibifadika. Aha ni naho mbere atabwoko, ndiko ndavuga hase, bamwe bafatira ku rukoba, bukwiye kwishira hejuru ngo buraruta ayandi moko, kuko ishusho y'Imana ntifatiye kwibara ry'urukoba. Imana nta rukoba ifise. Reka nze kuri ivyo bintu rero 12. Cambere, turazi yuko Imana ikunda ubumenyi. Nta kuntu Imana yomenya ibintu vyose idakunda ubumenyi. Imana niyo yonyene irimwo ubwenge n'ubumenyi bwose, l'intelligence et la sagesse, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ivyo bisigura iki? Bisigura ko abantu, jewe na wewe, dukwiye kuba abantu bitwararika kugira ubumenyi n'ubwenge no kubikoresha. Iyo ndiko ndavuga ubumenyi, ndiko ndavuga la connaissance, l'intelligence, gutahura ibintu mu bwenge bwacu, mu bwonko bwacu. Nivyo nise ubumenyi. Iyo mvuze ubwenge ndiko mvuga sagesse. Usomye inkuru ya Salomo urabona ko Imana ariyo yamuhaye ubwenge, niyo yamuhaye sagesse. Imana ntitanga ikintu kibi. Ingabire nziza zose ziva kuri data w'imico, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ivyo Imana itanga biba ari ibintu bizima. Ukurikiranye ubuzima bwa Salomo hariya mu Migani,
ukaja no mu musiguzi usanga Salomo ntiyagaragaje sagesse gusa, yaranagaragaje intelligence, connaissance, ubumenyi. N'umuntu ivyo yanditse gushika n'uyu munsi abantu bakibigenderamwo, bakibisoma, bagakuramwo ibibafasha mu buzima bwa misi yose. Yabaye umwanditsi. Reka mvuge ngo nta muntu yubaha Imana akwiye kuba ikijuju, akwiye kuba hasuzugura ubumenyi, akwiye kuba hatagira ubwenge, atarondera ubwenge. Ivyo bintu ni kinyurane, kuko agashusho k'Imana katurimwo n'ak'Imana ikunda ubumenyi kandi y'inyabwenge mu buryo bwuzuye. Twebwe ntidushobora kunganya nayo ivy'ubumenyi n'ivy'ubwenge, ariko nimba agashusho kayo kari muri twebwe, natwe dukwiye kugaragaza urwo rukundo rw'ubumenyi n'urwo rukundo rw'ubwenge. Ica kabiri, Imana n'ubutatu. Imana Data, Imana Mwana, Imana Mpwemu Yera. Uko n'ukuri kugaragara mw'ijambo ry'Imana. Naho abantu babihaririza, naho hari batavyemera, n'ukuri. Usomye ijambo ry'Imana udafise ivyo wamaze gupakira mu mutwe wawe, bimwe bituma hariho ivyo utabona, hakaba n'ibindi ubona ukavyanka, ntushobora guhakana ko Imana ari ubutatu, ngo uvuge ngo Imana si ubutatu, ntibikunda. Iri jambo ry'ubutatu risigura imigenderanire, risigura ubumwe. Imana Mpwemu Yera, Imana Mwana, Imana Data ntibigera bashwana, nta na rimwe barafatana amashati nk'uko tubimenyereye mu bantu. Iri jambo risigura ngo nk'abantu b'Imana natwe dukwiye kuba abantu babana neza n'abandi. Turakwiye kurangwa n'umubano mwiza urimwo ukumvikana. Mu Baroma niho bavuga ngo 12:8 mubane neza n'abantu bose. Umubano mwiza uri mu biranga Imana. Umubano mwiza uri mu bikwiye kuranga abantu Imana yaremye. Ica gatatu, turazi ko Imana ari mpwemu, kandi natwe yaraduhaye ubushobozi bwo gukorera mu buzima bw'impwemu, muri uru rugezo rw'impwemu, la vie spirituelle. Nimba turi abana b'Imana, nimba twaremwe n'Imana vy'ukuri, iki kintu c'impwemu kiyiranga kirakwiye no kuturanga. Ubuzima bwacu bw'impwemu tukabuha agaciro, tukaba abantu bitwararika kugira itoto mu buzima bwacu bw'impwemu. Ntidushobora kuba twaremwe mu ishusho y'Imana, Imana y'impwemu, ngo tuba abantu babona gusa ibifadika gusa, gusenga ntibibeho, gukorera muri iyi si taboneka, ugasanga ni ibintu tudaha agaciro. Ivyo bintu ntibijanye. Ica kane, Imana ni Imana y'imbabazi. Aha sino hateba, murabizi bantu mwese mwaronse agakiza, abantu mwakijijwe, twakijijwe kubw'ubuntu bw'Imana. Ubwo buntu bw'Imana twabumenye gute? Yaraduhariye, yatugiriye imbabazi. Hanyuma rero natwe nk'abantu baremwe mu ishusho yayo dukwiye kuba abantu baharira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muharirane, mugiriranire imbabazi iyo hagize ubutsitara ku wundi. Ni mu Banyefeso igice ca 4 ku murongo wa 31 n'uwa 32. Umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana adaharira aba ariko aratukisha iyo Mana yamuremye. Ica gatanu, Imana yacu ni Imana ikora ibintu vy'akaroruhore. Ni Imana ikora ibintu vyiza biri ku rutonde. Nk'abantu bayo ntidukwiye kuba abantu babanebwe bakora ibintu bisa nabi, ibintu biri mediocre, ibintu biteye isoni, ibintu bidashemeye, ibintu bidashimwa. Muri Kolosai niho havuga ngo ivyo mukora mubikorane imitima yanyu yose. Ntimube abantu bakora ibintu bavyikurako. Bakozi muri ko muranyumviriza mu bikorwa vyanyu vya misi yose, si vyiza. Muratukisha Imana iyo muri abantu babanebwe, mukora ibintu nabi umenga muri ko muravyikurako, kuko Imana mwizera, Imana yabishushanije ko ni Imana ikora ibintu biri ku rutonde. Ca gatandatu, Imana ikora idacungishijwe ijisho. Ibintu Imana yakoze ntiyabikoze kubera ubwoba kumbure bw'ibihano canke ikindi kintu kivuye hanze. Imana yabikoze kuko yabishimye gutyo. Nico gituma natwe idusaba ngo dukore neza tudacungishijwe ijisho. Ni mu Bakolosai 3:22. Bantu mufise ivyo mujejwe, reke kwama mugora abakoresha banyu. Nimba muri abantu bazi Imana vy'ukuri, nimugaragaze ko agashusho k'Imana kabarimwo mu kuba responsable, mu gukora ivyo mutegerezwa gukora mudacungishijwe ijisho. Icindwi, Imana ikunda iciza, ikunda ibigororotse. Natwe Imana idusaba ngo ikibi tugitsindishe iciza. Twirinde ikibi, dushigikira iciza, kandi ikibi tugitsindishe iciza. N'Abaroma 12:21. 18 ni Imana yanka ikibi. Timoteyo wa 2:19
uwambaza uhoraho wese yitandukanye n'ikibi. Ntidushobora kuvuga ngo dufise agashusho k'Imana muri twebwe tugaca tuba inkozi z'ikibi, ivyo bintu ntibijana. Icenda, Imana ihana ikibi, Imana y'ubutungane, Imana itarenganya. Gusubira mu Vyagezwe 12:16-20, muze mukurikirana ubutungane, muze mwirinde kurenganya. Imana ntikunda ko tuba abantu barenganya. Nimba tufise agashusho kayo vy'ukuri, dukwiye kuba abantu batarenganya. 11:10, Imana ikora igikwiriye, ni Imana itagira igiturire, ni Imana ushobora guhindukiza ngo ikore ivyo itari ikwiye gukora. Mu gusubira mu Vyagezwe 16:19, mwirinde ibiturire. Imana ishaka ko dukora ibigororotse, tukagaragaza vy'ukuri ko dufise agashusho kayo. Ntitwemere gukora ibintu bitari vyo kubera pression z'abandi bantu baturemeye canke ivyo badupfumbatishije. 11, Imana ikingira abanyantege nke, igaca idusaba natwe ngo dukingire abanyantege nke. Kuba abantu bafise impuhwe ni bimwe mu bintu vyerekana abantu bagaragaza vy'ukuri ishusho y'Imana. Icanyuma ni Imana iganje. Hanyuma muri Zaburi ijambo rivuga ngo ivy'ijuru Imana irabifise mu minwe, ariko inosi yayihaye abantu kugira ngo bayiganze. No mw'Itanguriro gice ca mbere 2:6-7, Imana yaturemye kugira ngo tuganze ivyaremye. Reka ndangize mbaza kino kibazo, wewe ubona ugaragaza ico Imana iri muri ibi bintu 12 mvuze? Ni hehe wasanze inyifato zawe zitagaragaza agashusho k'Imana? Aho wasanze bitameze gutyo, cugenda ukosora. Imana iguhezagire cyane, wakoze ku mwanya wawe wafashe. Imana ibandanye kwigisha kandi igufasha kugaragaza vy'ukuri ko agashusho kayo kari muri wewe.